papa, nisaidie, nisaidie, mama, nisaidie, nisaidie. Amazina yawe? Nitwa Ndabaneze André, benshi bakaba bazi ku izina rya Andy Mwag. Kuki Andy Mwag? Andy Mwag ni izina nafashe ry'umuntu yanigishije gitari. Icyo gihe naciye ndarifata ndarishyira comme souvenir bigume kuri jewe. Wavukiye hehe ryari? Navukiye mu Cibitoki 1990. Wize iki hehe? École primaire nigiye kuri quartier D, kera bahita kwa Muzungu Shamba mu Ngagara. Secondaire nigiye kuri Université du Lac Tanganyika. Ego. Urubatse? Ego ndubatse mfise n'abana babiri b'abahungu. Andy Mwag asanzwe akora iki iruhande y'umuziki? N'umuziki wonyene gusa. Umuziki wawinjiyemo gute? Kwinjira natangiye kuvuga kuri Centre Jeune Kamenge. Natanguriye ibintu by'imiziki ndinjira muri église, natangura gucuranga gitari, aho nari umugitariste accompagnateur avant combat umusoliste. Après Centre Jeune nisanze twarahuye n'umupadiri wo kuri Don Bosco Buterere yitwa Père Désiré Irunga. Niwe umuntu wa mbere yamaye gitari na pedal, aho ace ntangura kariyeri yanjye na gitari ciwanje, kubera kenshi nahora dukiza gitari ukagenda ku bantu bacuranga ukavuza, mais c'était difficile. Ngabo grâce yo mupadiri naciye ndonka gitari na pedal yiwanje. Gute wisanze muri music live? Natanguye kwinjira mu band icyo gihe kuri Centre Jeune Kamenge. Twadukorana n'abantu benshi cyane baciye kuri Centre Jeune. Après ndinjira muri groupe ya Sikiliza Band, icyo gihe twakoranye na umuhisi member Bruno n'abandi ba Maisha. Twagize groupe Sikiliza Band, Lina Blanche, Vivi Muyomba, so twakora Sikiliza Band. Twatangiye kuri La Vigne icyo gihe. Yes. Umaze kuvuza ku ma stage angahe? Ni menshi cyane, novuga menshi kabisa. Mu Bugande, muri Kenya, muri Tanzania, hanze mu bihugu bitandukanye, no ni Buraya nyene twaravugiye hariya. Tuyagira urugendo rwawe na Yvan Buravan. Yvan Buravan n'umugenzi, un petit frère. Twahuye muri studio icyo gihe yari afise indirimbo, then naramfutuza afise launch album yiwe Love Lab. Bambwira Andy, est-ce que ushobora gukorana? Bamubwira na ibi. Then icyo gihe twarakoranye album. Ngabo yari yadepoje candidature ku bintu bya Prix Découverte RFI. Then arambwira Andy, biciyemo dushobora kugira iyo turi kumwe. Ndamubwira pourquoi pas ne pas faire cette aventure. Yes, kuri jewe twatanguye ko nyene ubwenzi nyene muri studio, then après muri concert pré-tournée. Yego yari ibihugu 15 byo muri Afrika no muri Europe. Niho yaronse prix. Kari kumwe kuri jewe yari aventure yo gutembera muri ibyo bihugu 15 byo muri Afrika. Novuga
naho nyene natanguye no kwandika album yiwanje nise Nisaidie, nabaye inspiré n'ubuzima bw'abantu bo muri Afrika. Nagiye mbona hariya no hino, so ndandika yose nayandikiye ndi muri ambiyo, mvuye mu gihugu ngandika imwe zibiri, nashise tugarutse nari mfise album. Indirimbo yawe ya mbere wakoze yari Ndagukunda, twakoranye na Big Bass icyo gihe. Yego. album yawe Nisaidie ivuga iki? Album yiwanje Nisaidie ni ubuzima bwanje, ni true story, ni ibintu naciyemo by'ubuzima bugoye, ndabyandika mu ndirimbo ndabiririmba. Ni album ifise histoire yiwanje. Umaze kuba brand ambassador w'amashirahamwe angahe? Harimo Frambo? Novuga nabaye mu brand ambassador wa 1xBet, ya niyo nyene wakanoti karabonetse bose c'était bon. Experience yawe na Tagata na Primustar? Kuri jewe yari experience nziza cyane, yari performance nziza cyane yo guhura n'abagenzi banje b'ingendo mu muziki. Kuri jewe c'était aventure nziza cyane nakoze. Tukwita umustar cyangwa professionnel de la musique? Je novuga ndi mu professionnel kubera muziki ni profession yiwanje, ndavuza, ndaririmba, ndaranje muziki muri bintu bya production, so kuri je ni professionnel. Nigikuba naco kugwa kugira ngo umuziki w'Urundi utere imbere? Uguhamagara gusa amakampani akabishiramo ingufu, agadufasha kubera kenshi usanga twikokoye udufaranga tuba dufise mu mufuko, mugabo abo bagwiza tunga babyingiyemo byo babyiza cyane gusumba. Ninde akwanspira? Ni benshi cyane, mugabo novuga babiri. Umuntu wa mbere yatumye mba inspiré n'umuziki ni Aaron Tunga kubera gitari. Je bisali Aaron Tunga big up, akaba n'undi Loko Kanza ndamukunda ngena yandika mu muziki yiwe, so nabo babiri novuga. Fizo canke Sadbi? Bose barabigira neza. Ibaza ikibazo wiyishure. Mbega ndi ukunda umuziki? Yego ndawukunda cyane.